Bateri yavuze ko imodoka ipakuruye rero sinabyemera haravuga yuko Imana itanze akazi mugate navuga nti ibyo byose Imana iguha akazi isanzwe yo kwakoze kubera akazi yabivuze ariko nawe ndabyiboneye ko n'ukuri bateri n'umukati w'Imana akorera Imana kandi aravugana n'Imana ubu rero ikamyo nayo yasubiye kumpakururira kandi nagiye numva abantu kuwa gatatu bantumako ati kuwa gatanu uzoze ari muri sosiyete iri hano ati uzoze guha akazi numvise akamo ko ndumuwo muri komine ya Mubimbi wari mu Mubimbi umva akamo kuri radio n'umuntu yabikubwiye hariho umuntu yanzanye kubera ngo aye n'amaso nkeneye ko mbosengera nanze ndakira mucurazi nkeneye kandi nibyo nahora nsenga ubu byarazimanganye ndagerageza gusenga none wewe ushaka n'umutwaro ushaka gusengerwa cyangwa n'iby'Imana yakoze shaka yuko munsengera bakazi hano shima Imana wamukuneze mwumvire yaravuze nuko tugiye gupakurura rero arapakururiwe Imana ntiyabyitunganye yamushikiye nawe nanishimye Haleluya. Amen. Isashimwe. Amen. Kazingaha shiriye nayo kutwaruzwa ashiye desemene. Harashiye desemene nagize kugana byari musengeze ariko ndakabara ariko byateye abisubira inyuma. Byaranze gose gushikaho ndabiheba byose kinatuka ruguru. Amacha ntagira gutembera umunara arabya cyo akaje gitunga kandi cyari kintunze. Yaramaze kugikoresha nuze yamaze guhamagara muganga giteye inshinge 10 umwe mu bagwa dinire yanze ivyija iyo nka cyashe bikaje kashimbomise yari yo isigaye guta ari yari kwizori ni yamugabo bamwiruka amajana naho ni ya ngo wizera Imana te amakaka butukana namwagara nimba wizera Imana soki atirayiga ayiga haje unafite tanasenge ivy'iwanyu ni wagenda cyangwa mwana ngamwe fantasi ayiga haje wewe mwiterege ntaje tangura guhindura ibintu mu ndami yiwe irabura amahoro hasi ubwo nyine subiye ku munsi bya kabiri cyangwa muha wakuwe umunsi bya gatatu igenda bamumaga ubuhanje nzo kugiye kirama gashinzwe kwihumbira bitanu inka yaki sokomera nashi ama ayabaye mabaye naho mutari wakisubira kuvyu kabiri ari n'umuhungu nasanze muri wacu yahinze ubutazi ibintu mujyanye wacu bitagitahora mujyango wacu gusanzwe arabakaturi cyera agenda afasha amasengesho n'afasha amashengesho umunsi bwa kabiri twari nakijyambere ndenda n'ibya kabiri dahavuye kujya kabiri acatangura kutomisa subiye cyo bwacu umuturongora amasengesho ko tubona ari we gusha mu kabari ngaha bose gushikwiza ehije ejo kwa kane bambwiye ati umuhungu ni muzima nta n'amasengesho y'abafantasika mu gushyura Yumva ko ari byiza cyane. Yesu nashimwe Amen. Nanje ndashima Imana kuko amasengesho yo kwa Mungu Imana yarakoze naje ngaha ari nk'umuntu abaye gusuma ariko amasengesho nakwiye ngaha yarambere ikimazi je ku munsi wa kabiri mu gitondo asamaya n'inusu naranyereye kwisima aho nakubise umutwe ku mushinga wa korotire candararira ntanguza akaye hasi mama ubwenge burahita ndamara iminsi 3 zanuko atabwenge mfise umutwe itogeye waciye usuma ariko abari muhira barambaye hafi sinzi ikintu basiriye ko mu mutwe gikanye hama umutwe amaraso arasanzara rero ubunye ndashima Imana ko yanyongeye iminsi yo kubaho ubu ndiho ndi muzima abumvise gushima kwanje Yesu naduhana umugisha Amen. Marayika w'ishengero ashishikara kukuzigama. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndashima Imana cyane ku bintu yankoreye ku munsi wa Mungu. Bateri yavuze ko imodoka ipakuruye rero sinabyemera haravuga yuko Imana itanze akazi mugate navuga nti ibyo byose Imana iguha akazi isanzwe yo kwakoze kubera akazi yabivuze ariko nawe ndabyiboneye ko n'ukuri bateri n'umukati w'Imana akorera Imana kandi aravugana n'Imana yarayimpakururiye jewe kunyene umubona ngara yarampakururiye pe Imana yampaye akazi ata muntu ugiye gusaba akazi rero nasabye akazi Imana yenda avuga Mana je singoshomeye n'ingane z'ishuri zoce ndonka akazi
nta muntu ngeze nda gusaba akazi ariko Imana yampakuye imodoka ntabwo yazanywe n'imitwe y'abantu imodoka yapakuye umuntu yampamagaye ntawe nzi mbona umuntu ari imwe ariko nake murampamagara mbwira ati wa mukobwa nakwizeye ngo nkorera akazi Dimanche nasohotse kwitaba telefone yanjye wari wabuze kugura telefone nawe wuguruye akazi wagakora iwanyu mwebwe bakwemera ko ndavuga ntigiye n'ukuri ngirane wewe ntabyo wokora inobikora mugira umwanya wo muvuka wakwemereye ucumbwira cyane aja kuri telefone mbaza mukuru wanjye hari umuntu yarandagira akazi mugabo sinzi ko wanyemera ko noja kugakora ati ndakubwira nta ngorane nimbwira n'ingoga ariko yambwiye kwa kabiri ko nose ntangura ako kazi ewe atambwira ati mubwire yego cyangwa mubwire ngo ntuzumpende wa mukobwa unagusabye ko ubyemere ubyemere atera umukozi w'Imana kandi nanjye aha nzokora ikintu kugira mubona narandoza kandi imodoka yarapakuruye utawemera rukubonye nkabyuma sanzwe ndiwe yewe mvuga iby'Imana sinababwiye ko irindwi ari indwi yo gupakurura murabandanya none iyi tutambuye na ryari y'amasengesho hagiye gupakurura benshi Yesu nashimwe ndashima Imana ukuntu iriko irangirira ivyiza mu minsi prema naciye mu butayi gushika aho turiko turasenga abantu basigara bavuga ngo naho musenga burya mupateri wanyu bavuga ku iradiyo ababwira ati burya rero ivyo muvuga ati Imana izobemeza sinimurindire gatoya mu minsi mike numvise bambwira ati hari umuntu ariko arakurondera ati nyarukurabe candagenda ndahashitse baca bambwira ati burya nakamya kurondera candagenda baca babona ibintu ampaye ushango yari fantasi yanyu rapao nirakomeye muvyo bintu babikuye muri fantasi kubera usenga muri fantasi ateye yego mugaho muri fantasi akomeye cyane n'umutatahura senga ngomba ntangure kutasengera muri fantasi nanjye kubera umuku ndabonye kure nawe muri fantasi ku uraba iyo uri hose barakurondera ukabanza gushika kugurura ukuri fantasi Imana kabisa Imana ikiremeza n'abatembera Imana ishimwe cyane amashimwe shumumanye eka batebaremezwa n'ijuru Yesu ashimwe hama nashaka gushimira uno mupasiteri yagize iyerekwa akatwereka kakunyu n'ijya omo je Dimanche ariko mva gusenga hama mpura n'umuntu ntazi turaramukanya hama turahana akanimero maze gushika muhira arambwira ati mugenzi burya nagwaye atugwaye iki si jewe bampaye ishano hama ndamubwira ati wewe fuka musenge ufate aho hantu babara nanje ndagusengere nanje camfata kakunyu na ya omo nshyira ibiganza vyanje ariko munkunda nkuko nawe namubwiye afate ariko arababara hama ndamusengera mu izina rya Yesu Kristo umuntu arakira amaze gukira mwijoro acararaba baca bambwira ati wewe turabona ni wamye muvugana n'uno muntu ziraba yaravye rabusubire kumusengera genda musengera nyene kwa kundi hama mpejeje anzanumva message wa muntu arakiza ndashaka mukomera Imana amashi Imana ishimwe kizira na mwebwe mwagize yerekwa Imana ibandanye ibongereza amavuta Kristo Yesu atangiye yerekwa n'ubu hari bikamyo biriko birafuha bizana gupakurura niryo niyerekwa vuga ati ryo niyerekwa ry'iwanje Imana igupakurure mu izina rya Yesu Yesu nashimwe nanyuma gushimira Imana ko Imana agire neza pasiteri kwa Mungu atubwiye ijambo ryo kurema ihana mwizera mugiye gupakururirwa nanjye narapakuruwe mu izina rya Yesu kandi Imana yarangiye neza irampindura n'akazi narose akazi ndakora neza nta dukomera amashyi uno munsi nawe nizo gupakurura Imana ishimwe kandi naheruka ngaje gushima Imana ku byiza yakoreye umuryango wanje kukuntu yankirije papa wanje amaze amezi 6 muri hopitale Ndetse ubu naho nje gushima Imana kukuntu yatwiyeretse mu muryango
mu muryango wanje bari abashomeri ariko Imana yaciye inzira mu buryo butandukanye narazanye umutwaro kwa pasiteri arasengera inyuma y'indwi zibiri mukuru wanje acaronka akazi Imana ishimwe kandi akaronka muri ONG nanje haheze indwi imwe Imana irancira inzira nk'uko yere pasiteri yatubwiye ko tugiye kuronka ibikamyo byinshi bipakuru nanje ndaronka akazi Imana ishimwe nkabanje gutanga n'ishimwe ku Mana ukuntu yatwaye hafi mu muryango tukitwararika igikombe rikabapakururira dukomera amashi umwami wa Kristo nanje ndahashima Imana ryari mu iyo yigereze ariko naje ngaha numva ndetse rwose numva ndende bose ndaza ndakubwira urambarira uransengera numva mu mutwe hose numva umenga umutwe ugira upasuke ndava iwawe ndagiraga nabo baransengera ariko ntibyaheze kuwa Mungu niho wakati ndabona abantu bagwaye mu mutwe ntibashyira ukuboko hejuru ndabasengera rero nze gushima Imana ko uwo mutwe waheze mugabo nago musengere ahantu umuriro mwinshi kugira ndonke magara meza manzi gukorera Imana utaha wakize ufataho nyene fataho umuriro mu izina rya Yesu mu bushobozi bw'ijuru uyu muriro uzimangane mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Amen. Ewe natwe ngaha mu kwezi k'umunani n'abataye gusengera ngaha amahefise ibibazo byinshi mitwe nashize imbere y'Imana umwe warishuwe. Yesu ashimwe. Hanyuma rero ku munsi wa gatatu ryo hirya mu gatondo narafashwe n'ikintu kifata aha mu kazi bagenda nko hirya gatoyi kizibura kijyane nyuma mu minota nka 10 numva njyangombe ryakubaga ntigeze acika cyandibuka ko umwungere wacu akiri muzima cyangwa ku telefone byankati ntabara jewe musengere biranse napfuye amatini wizere hageze ku mugoroba Rwanda babara byonyene n'amajya message nyene byagenze boshime bana ko ndi muzima ayo kuva icyo gihe nta kugira intege nke mu buzima ko nababaye cyane ninasaba kuyobora ufataho hano mu izina rya Yesu Kristo turategeka ubushobozi bw'intege nke ndirukana intege nke z'ububabare rimwe kabiri gatatu ndakwirukana wangwara we mu izina rya Yesu Kristo. nje mpagaze ngaha nshimira Imana umwana wanje baramusengeye uko namumanukanye ubusika kimeze mpagaze ngaha kandi nshimira Imana abari fantaze bitanze mu kumva indaro aragize neza kubera sinari mfise ahantu mba nari mfise n'ahantu nshikira bari fantaze kandi barakoreye Imana mu gufungurira abana banje Imana ibahezagire kandi sheri wanje twaravuganye byinshi yuko bafashe neza umuryango wiwe mu kuwufata neza naramuteye n'inkuru yuko reka ntasigire yinjire mu bwubako bw'ingoro y'Imana nawe kubera asanzwe ari umufundi yanyemereye yuko azokubaka ingoro y'Imana ku buntu ata mafaranga asabye kubera namwe mwafashe neza umuryango wiwe Imana ibahezagire. Dukomera amashi. Amen. Sambere mbaje gushimira Imana ko yankuye mu mwavu ikanyoza ikanyambika ikansiga ikangira umwana wayo. Amen. Ikintu cyambere nshimira Imana nuko ibitangaza nabonye ngaho muri Repentance ni byinshi cyane. Jewe ngishika ngaha naraciye ndo umuntu amakazi ampaye akazi aheze iminsi mikeyi ntangura gukora ivy'iwanje hanyuma ivy'iwanje biratera imbere nkoresha abakozi maze gukoresha abakozi ubu rero ikamyo nayo yasubiye kumpakururira kandi nagiye numva bantuma kuwa gatatu bantumako ati kuwa gatanu uzoze hari muri sosiyete iri hano ati uzoze guha akazi hama ndagenda ejo kuwa gatanu maze gushikaho barambaza ati none doti mwazanye zo kwishure zuko wahejeje ziri heya je nazisize ruguru ati andika igete ryo gusaba akazi hamucuguma ngaha kora akazi hamuzozizana hanyuma urabona ndashimira Imana yuko nkora akazi no kuwa mbere nzoguma nkora Imana ishimwe cyane n'abakozi bariko barakora ukoresha Imana yatakuruye n'ukuri kose ariko abakazi Imana yaje bana
agumye abasukira bapakururira mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Yego nanjye ntabwo nshimira Imana ko byiza yankoreye. Mu wa munsi ufunga iminsi 3 ntawe ukumva ikintu na kimwe. Imana yatanguye kuyinyereka mu nzozi, iranyereka ati ibyara bikoze byose ibyo ukora nabikuyeho mu nzozi. Amara icyahabaye ry'amafunguro y'isi ataheze, je naciye nifatira amafunguro y'isi 70 jewe nyene. Jya mu ijoro gusa. Mfise ko kuwa gatanu ntadushira kurya niho nzoreza amafunguro kwa Mungu ku isi 70. Kure yanyishuye umutwaro nayeretse yari bitwara 3 umwe yawunyishuye kandi yabicishije mu bantu 3. Cyambere yabicishije mu mushefu mukuru ku kazi. Yakabiri bicisha mu mukozi, icya gatatu ibicisha nyine mu mushefu aduhemba. Abo bose yabicishijemo uvyo nashaka gushikako barabimpaye kandi atangwani baye. Dukomera amashi umwami wacu. Esa shimwe. Wisinoleka gushimira Imana kuvyo yankoreye. Kandi ngongera ngashimira mwari muhoritse n'ukuri. Muri hariya mutarama yarambwiye ibintu biranezeza mugabo kandi uko yabimbwira kose nukuri je nakoresha umutare w'ideni nari nafashe kandi ubona nasabye amahera ambwira ati ndakeneye rero yamwe ndafata n'akamana zocamba ubute bizogenda gute nukuri harya Imana yamukoresheje byari by'ukuri nshari kinyoma ababona ngenda bibatsana amafaranga yiwanje nanje yari ingurane ambwira ati Imana igomba kumutari wawe ndavuga none yuma gute kandi nayandi bagira abayantwana nukuri cyo ndagishimiye Imana kandi ubu ndafise umutahe w'iwanje ntanaguranye kandi wavuye muri yanye nabwimati Imana muri izi tariki amwe yatorera zizazishike narose gwanje Imana yarayampaye ico ndagishimira Imana kino naco shimira Imana nuko hariho umugenzi ari bahaye ishyano araja mu miti y'ikirundi byose biranga ambwira ngo reka ngomba tuneho kutabimbwiye hakiri kare kandi mfise umuti ngo none uwo muti ufise n'uwahe yemwe mfise umuti uhambaye ndamuhakura ntacyo nakimenja ngo nta bintu nukuri aguma ashima avuga ati nukuri wewe nyambura umuroti wizeye nukuri cyo ndagishimiye Imana imuhezagire pasiteri na mwarimu reka abo ngabo dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya kandi. Amen. Manze mungomera amashi Imana meza. Imana ono uyu mwana akiri muzima. Narasezeye pastori ugiye mugomba gufata ingendo muze mubwira umukozi w'Imana. Rero Satani yanka amashimwe naraje kumara maze ko umwana yakize ujyanye Satani acafatira umunsi tuduka siteye ndamutelefona pastor wa mwana arapfuye kandi twari bwo dushira ate uri hehe no jendi mugahingano ntamenye umuntu n'umwe kandi kweri ndabona yamaze kurangiza aravuga ati Gorodi fati wa mwana ukeneye izo mpemumbi anje kubera ibibazo byo kwamamukiriyo numva nacisi intege cyane bona umwana yarangije basi yakiri barasenga atangura kuvumesa amaze kuvumesa ivyo birahera acarava mu mubiri twari bwo dushike muntu mveye ikibuye mushoferi arambara ati tukikibuye ndavuga nta ngwara arwaye n'abadayimoni oyavuye hoho ndamujyana kugira rero ndashimiye pasiteri ingene yagumye amba hafi agasenga umwanya munini kuri telefone ama pasiteri Imana iguhezagire cyane shishikare kunsengera jewe akunda gafisa ruko nyene niko mbona ko karacari yo naho kazoja n'abandi barahari tekana umura nta mushetsi Satani amushira uwariko uburinzi humura uyu n'umuhungu wa Yesu mbere azoba umukozi w'Imana. Jewe ku munsi wa gatanu naragiye kuvoma mu ntahangwa aho dusanzwe tuvoma hariya haruguru ama rero nkamurogera mu ruzi nukuri uruzi rwarantwaye ruramvana ngaha rurandengana ngiyo mu biyezi nukuri rwose ruranya muri muzu nambaye abantu barashengerera nukuri cyo ndagishimira Imana ko navuye ndi mu dukomera amashi umwami wacu
ikimenyetso cy'amaraso n'uruzi ruragutwara rukagucira rukagushira umusozi tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu Mana nihabwe icyubahiro Yesu kimwe cyane mufashe dukomere amashyi Amen Jewe nashaka gushimira Imana Bandera sinaraje gusengera ngaho ari ifite umuntu yahora nzi ibintu yari yambwiye ngo nze nimenye amapasikara araza ngaho avuga ngo yateguye ijambo ugaza kudusomera acavuga ngo arabihinduye ngo acavuga ngo kubera kurarira nitwumva ibyo bikuravuga tekano banze uvuge ntacuba yanje aho yohonyoye ikirenge canje mbona yagurutse kandi sinari nayibonye nza mbona ikintu kizinze gishitse nk'ahari nari muri ambuteyaje numva bari inyuma yanje bariko baravuza induru n'abari hakurya y'ibarabara baguma bavuga ngo Imana irakurinze Imana irakurinze rero ni mu nkomere amashi Imana kuko yandinze kurimbuka ntihari bwagere ko ntaha kabisa ntabwo tuzopfa gupfa ntabwo tuzopfa gupfa turafise marayika w'ishengera ku matabara amen Ashimwe kandi mufashe gukomera Imana amashi mufashe kandi gukomera Imana amashi gukomere kandi amashi umuntu wese afite umurimo hano yewe naje ngaha itariki 23 z'ukwa kane nari mfise ukuguru nagwaye kuva 1996 haraza ko ibintu by'ibifufu bimeze nka bijya by'imiswa amano akagira ha umenga aravunzwe ashaka kubungwa inzara ngo ziveye uko kurubavu inyuma yaho muri umusaho nasangaha nafashwe n'ukuguru kuravyimba uko kw'iburyo iki gihande cy'imbere kuravyimba cyane n'uburibwe ntacyo bungana mu nyuma fatwa n'inkorora yonkora ndakorora hamwe rara aha mu nkogume ngo nikabijya bikarabasasi bihapanze muganga ifitambutsa kumira ariko vyarambabaza cyantangura iyo nkora ndiko ndakorora aragera aho ndahwanda kwa maraso ndavuga je wahandakiye ntakabuza kandi namanumviriza umushumba ariko aravuga ku radio ndavuga ndagenda kuharondera kandaza baramubonano acambwira hari mercredi acambwira ati dimanche uzoze gusenga mu turindira deliverance rero byose narabikurikije barasengera n'abakozi Imana barasengera abo yatanduka kweje kubona yo maze kuva hano cyakoretse n'igiki naciye ntangura kwakugurukura byimbuka kwakudina ko inzara zari zarabunzwe zirabura zambona hatangwe kuva ko n'imyori gishishwa nka ko inzoka yiyubura ipfa ko ushaka n'intoki kizosaha ibunuru ushaka no kuvyimba kuguru kwaravyimbutse nibwo vyanja mu mutima vyarahetse ubu gusafise ingorane y'ikintu ngo kizakikarembera muri uba kiraherana bishafata rero wahusa amashimwe kuva 19 na ukwaye amaguru umengano kumwe ko wameko arabuze vyaraza bigahera bikazabiye none ukaba amaguru ni mashasha n'izarazirera kabisa uratambuka neza Hallelujah! Ku kazi. Nazo ni mushasha kaha. Mufisa kamo ko bategerezwa kuvura abantu bafara. Abantu muguma mufashwa n'inkombe nkaje. Ngombere zindi ntari. Ubu nawe muyumvise akamo yuko bategerezwa kuvura abantu bagwaye. Hari akamo yuko abantu bagwaye bose baza bakavura. Yewe ndafashe. Numvise akamo ye. Numvise akamo ko ndumuwo muri komene ya Mubimbi. Wari mu Mubimbi. Umva akamo ku radio n'umuntu yabikubwiye. Hariho umuntu yanzanye kubera ngwaye n'amaso. Nkeneye ko ngosengera nanze ndakira. Mucuraza. Nkeneye kandi nibyo nahora nsenga ubu byarazimanganye. Ndagerageza gusenga. None wewe ushaka n'umutwaro ushaka gusengerwa cyangwa n'ivy'Imana yakoze. Shaka yuko musengera. Aha. Kuwa kabiri niho twakira abantu, kuwa kabiri no kuwa gatatu niho twakira. Mugabo kuva Mubimbi nitwasohoka turakwereka bagenda.